umusoda b'impunzi umusoda yemera gupfa ntuhunga. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Rosheda YouTube. Umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa kuri no genekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Inyuma y'amakuru yavuzwe yabariko barategura kudeta harimo akarwi k'abajenero kabahoze bagwana muri CNDD FDD inyuma y'imyidogo y'abasirikare ndetse n'icuka kibi mu nzego z'umutekano. Perezida Ndayishimiye Varisito yaciye atanga itegeko rikomeye, turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Iryo tegeko nirihe rivuga iki? Ese abo bantu bari muri uwo mugwi Perezida Ndayishimiye ko yamaze kubamenya hagiye gukurikiraho iki? Hari ibihano vyo bavyatanzwe, turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bagidonido. Umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yavuye mu gacerere. Tugize imisi tubaha amakuru y'ibibazo ndetse n'imyidogo y'abasirikare. Umukuru w'ingabo z'u Burundi General Dota Majoro General Prime Niyongabo akaba yavuye mu gacerere, ariko ariko aratera ubwoba abasirikare bimwe bikomeye. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Mu mugambwe CNDD FDD inzira kirasha, ibintu ntivyifashe neza hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru uwo mugambwe umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, ariko nta washikanya abarundi Reveriyano Ndikuriyo. Intambara iri muri ivyo bicocoro vyo mu mugambwe CNDD FDD yo biva kuki? Murano makuru naho muraza kubikurikira. Izo ni ingingo nkuru zano makuru twabateguriye kuri no genekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Aho muri hirya nino hatandukanye mudukurikiye, ndaziko muba murindiriye ko tubashikiriza biba bivugwa irya nino, bayotarafyonda kuri subscribe wafyonda ko kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha, maze ugende umenya vyinshi biba bivugwa irya nino. N'amakuru menshi abavugwa tugenda tubashikiriza. Mwarumvishe inkuru igize imisi ivugwa, ni inkuru twabatangarije bwa mbere kwisubikwa ry'urugendo Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yarafise i Paris mu Bufaransa. Ni ku nama yiga ku bibazo vy'umutekano w'akarere, cane ku kibazo ca Kongo. Evariste Ndayishimiye yasivye inama ku munota wa nyuma yuko bamuhaye amakuru ko hari akagwi kagomvye kateguye kumutembagaza. Nyuma yaho ayo makuru amenyekaniye harabaye ibintu bidasanzwe, abeshi ntimwamenye ivyabereye indani, ariko mu vy'ukuri ibintu bimeze nabi cane. Hari bamwe mu bantu bavuga ko ibintu biriko biraba muri CNDD FDD Perezida Ndayishimiye bishobora kuza kutamusiga, kubera ko ako kagwi karateguye neza kandi karazi neza ivyashikiye abandi bagerageje gutembagaza ubutegetsi nka General Guillaume Bunyoni n'akagwi kiwe. Abo bose rero bivugwa yuko harimwo abayoboke kandi bakoreshwa na Bertin Gahungu yahoze arongoye igipolisi. Ako kagwi kakaba gashigikiwe n'ibihangange mu butegetsi kamaze gufata iyo ngingo, ariko nanone Perezida Ndayishimiye nawe aca arabivumbura. Ako kagwi ngagomba kukikura, ayo makuru karayafise, barazi neza ko ari ugupfa no gukira. Ibiza gukurikira rero biraza kumera nabi cyane. None uvuga ko Niyombare nawe ari impunzi. Niyombare General ari umusoda w'impunzi, umusoda yemera gupfa ntuhunga. Nawe ari mu ntambara ujimbere bagakonjega verbe bagenda. Nta mpunzi dera kubiye impunzi yose iri hanze, ni impunzi ifise igituma. Nta mpunzi yahunze ubusa iriho. None uvuga ko Niyombare nawe ari impunzi. Niyombare General ari umusoda w'impunzi, umusoda yemera gupfa ntuhunga. Nawe ari mu ntambara ujimbere bagakonjega verbe bagenda. Nta mpunzi dera kubiye impunzi yose iri hanze, ni impunzi ifise igituma. Uyo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ati nta musoda ab'impunzi. Ivyo rero nivyo bigiye gushikira abantu bavugwa
ko bafatanije mu gutegura umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye ntayandi mahitamwo bafise no kubandanya umugambi wabo gushika ushitsweho nawo uyo mugambi batawushitse ko nabo ibiza gukurikira nyene no kubakonjiga verbe nkuko uyo Reveriano Ndikuriyo abivuga. Co bikoze muri ako kagwi harimwo ibihangange bikomeye bidashobora kuza kwemera ko bitsindwa urwo rugamba vyatanguje go kwikuraho Perezida Ndayishimiye. Ni intambara rero ikomeye iri mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye akaba yabuze icakora n'icareka kubera ko kubakura araca yemeza amakuru ubutegetsi bigita ibihuha ko hari abagomvye kumutembagaza. Ikindi kandi kutabakura no kwishira ikaramu gashambara nabwo biraza kumumerera nabi cyane kubera ko arabarwijwe abantu bagomba kumikura ko kandi bazi neza ko umwanya n'umwanya bashobora gufatwa bagapfungwa. Ico gihe rero azoba bahaye umwanya wo kwiyumvira ndetse akaba hari n'ibintu bishobora kuza kwaduka vyo kugira uturwi cancane mu bashigikiye Perezida Ndayishimiye mu bashigikiye batamushigikiye ibikaza guteza akajagari. Perezida Ndayishimiye arashobora kutaza kwihanganira abo bantu bagerageje kumutembagaza, ariko nanone nabo bagerageje kumutembagaza barazi neza ko umwanya n'umwanya bashobora kwisanga habi. Ivyo rero ni ibibazo bikomeye biri mu mukambwe CNDD FDD aho ibintu bishobora kuza kutoroha. Abo bahoze bagwana ntibashobora kwemera gupfa nk'imbwa canke gufungwa bakabarezwa gufa nk'ibiriko birashikira General Ngiyome Bunyoni, ariko nanone Perezida Ndayishimiye nawe inguva sigaranye n'inkeyi cane kubera ko abamugwaniriza mu butegetsi ni benshi gusumba n'abamwereka ko bari kumwe nawe. Abenshi banamwereka ko ari kumwe nawe ni nabo bariko baramugwaniriza muri uko butegetsi nyene. Ni ibintu rero bitaza koroha gose habe na gatoya. N'urugamba rukomeye Perezida Ndayishimiye kugwikuramwo bishobora kuza kumugora, ariko n'abarutanguje arebo batanguje umugambi wo kugomba gutembagaza Perezida Ndayishimiye nabo bari mu bwoba, ariko nabo bariko baraca ku biti no kumubuye kugira bashobore bamwe gukiza gatwe. Hari abavuze ko hari bamwe bahungishije imiryango yabo, abandi ngo bakaba batanguye kurondera ababafasha cancane muri opposition ikorera hanze. Ni ibintu byinshi biriko biravugwa mu makuru atandukanye tudashobora kwemeza canke tuhakane, ariko iyo turiko turakora inkuru mwene nkizi turabandanya tugakurikirana. Iyo tumenye bishasha turabibashikiriza. Mu gisirikare vyifashe gute? Umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo aratera ubwoba bikomeye abasirikare. Ko gutera ubwoba kwa General Prime Niyongabo kuvuye ku makuru twama twatanze tuvuga ku bibazo biri mu gisoda. Perezida Ndayishimiye yaciye atanga itegeko ko umushikiranganje wo kwivuna abansi ndetse n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare baja kugendera abasirikare bakumva imyidogo yabo. Abo basirikare rero bakaba bari batanguye bamwe no kugumuka abandi bagati igisirikare, ariko Perezida Ndayishimiye yanabikuye ku bwoba buhari afise buvuga ko ashobora gutembagazwa. Gutyo rero yavuze ko iryo shavu ry'abasirikare ridashobora kwijana, aca ategeka General Prime Niyongabo ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ngo bagendere abo basirikare bumve imyidogo bafise. Ico bikoze inyishu zatanzwe ntabwo ziza kuba inyishu abasirikare bariko bararondera, ahubwo ngo ico abasirikare batanguje bazokibandanya kandi ngo bategerezwa kwanka agasuzuguro n'akagaye ndetse no kudahabwa agaciro bikogwa n'indongozi cancane umukuru w'ibiro vy'igisirikare utabanezwe ndetse n'umukuru w'igihugu bwiwe. Abasirikare babayeho nk'abantu batagira ububanezwe, batagira ubitaho, gutyo rero ngo nukwigwana ko bagakora ico bahamagariwe. Nkuko twabibahaye mu makuru, Perezida Ndayishimiye aratewe umutima uhagaze n'ibibazo abasirikare bamaze iminsi bashikiriza. Ni nayo mpamvu yategetse umushikiranganje wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere be n'umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo kugendera abasirikare mu gihugu cose bakishura ku myidogo y'abasoda. Nico Perezida Ndayishimiye yabategetse kubera ko yaratanguye kubona ko ibintu bitanguye guhindura isura. Hirya yejo ni igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa 10/2025 bari mu ikambi ya Muzinda niho abo bategetsi General Prime Niyongabo ndetse na Marie Chantal Nijimbere bagendera abasirikare. General Prime Niyongabo yatanguye asaba abasirikare kudasubira gukurikira amakuru dutambutsa ngo dufise intumbero yo gusambura igisoda. Iciza nuko General Prime Niyongabo azi neza ko ayo makuru tuyatambutsa kandi azi neza ko hari byinshi tuduma ko urutoki
kandi nawe akaba ari ivyo yagarutseko. Ariko ibibazo byose twashize habona yaravyishuye ko bimwe aragerageza kubitorera umuti, ibindi aba nk'ubikurayo. Biratangaje ko umuntu abanza gutuka aho ubutumwa bwaciye, ariko akerekana ko ivyavuzwe harimwo ibifise ishingiro. Abatwara Burundi uno munsi niko babaye, tubafata uko bari. Igihambaye nuko bishika umunyagihugu akaronka inyishu. Ngibi bibazo bikuru abasoda badutumye General Prime Niyongabo yishuye ko mu nama yo kumuzinda. Ikibazo c'imfungurwa z'abasirikare zibwa, abasoda baradutumye gushira habona ko hari amafaranga yongerejwe yo gufungurira abasoda neza, ariko bakavuga ko aya mafaranga aherera mu mifuko y'abatwara amakambi. Abasoda bagasanga nta cahindutse kukungene bafungura. General Niyongabo haravuga ko buno butumwa yabubonye mbere, aca anavuga ndetse acava ngaho anatanze itegeko ku bakuru b'amakambi, aho General Prime Niyongabo mu majambo yiwe yagize ati: Le commandant do bataillon ndabategetse kurikirana ratio y'abasoda ko ibashikira. Shiraho komite y'abantu batanu bavuye mu makategori yose bajejwe kwakira no gusinyira ibije muri registre. Hanyuma abagira inspection bategerezwa kubanza kuraba registre ukungene ratio yagiye iraza, hama baje no mu bubiko barabe ivyashitseyo n'ukungene bihabwa abasoda. Ayo ni amajambo ya General Prime Niyongabo. Iyi ni intambwe ikomeye kuko abasoda barimwo abaofisiye, basuzofisiye n'abasoda batoya bazoba basangiye komite icunga mwikambi ibigenewe abasoda vyose uko ivyo bagenewe bibashikira. Ikibazo c'amafaranga yo muri Somalia naco caragarutsweko. Abasirikare bavuga ko haciye igihe kinini bavuye muri Somalia, ariko amafaranga bakoreye akaba ataraboneka. Hari amabatayo ashika 10 yakoreye Somalia yemeza ko ataronse udufaranga twabo. Abo muri 6e batayo Tafoke bo bemeza ko bamaze imyaka 2 bavuye Somalia, ariko amafaranga yabo akaba ataraboneka. Bamwe mu basoda bavuga ko banabajije muri Atimisi bababwira ko atadeni babafitiye k'amafaranga yarishwe. Kuri kino kibazo General Niyongabo yararahiye ararengwa ko ayo mafaranga atarigereza. Yabwiye abasoda ko amafaranga yabo ya Somalia aca muri Bankobu ko na BRB idashobora kuyakora ko abasoda bataronse ayabo. General Prime Niyongabo yagize ati: BRB yarigeze gukenera ayo madolari, nanje nari imakamba, bandungikiye indege kugira nje gusinya ko abasoda baronka amafaranga yabo, maze BRB ikaca ibavunjira, gutyo ikabona kuronka ayo madolari. General Niyongabo yemereye abasoda ko amafaranga abonetse bazoca bayabaha vyihuse. Ikibazo gisa n'ikitishwe nica amafaranga ava muri RDC, kuko naho nyene abasirikare baheraniwe imishahara y'amezi ashika 7. Ni nkuko rero ko kugeza ubu atanumwe aza amafaranga Perezida Tshisekedi wa RDC ariho umusoda w'umurundi ari kugwana muri Kongo yeyo mafaranga anyikira nta numwe hazi. Nibanga rya Perezida Ndashimiye nakagwi bayagabura kakaraba ico basigira umusoda. Ayo mafaranga rero ya Tshisekedi aza mu mavarisi, nta banki acamwo ngo bishoboke kuyakurikirana. Ku bibazo vy'aya mafaranga haracariho kabaza kubera ko ntibazi iyo amafaranga aja. Ikibazo c'abasoda baherutse guhanishwa kugenda igihugu cyose n'amaguru. Iyi ni inkuru y'igitangaza mu karere ka Afrika yose. Ni inkuru yavuzwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Ni inkuru yatangaje abatari bake kubona abasirikare b'igihugu bahabwa igihano kimeze ukuraho. Kuri kino kibazo General Niyongabo yabaye nk'ubikurayo, ntiyasubiriye kwemera ko ari igihano. Yavuze ko ari manevre isanzwe abasoda barungitswemwo ngo kugira bamenyere kugenda ahantu harehare, ngo noneho n'ahasumba aho ngo basanzwe bahagenda. Yarongeye arivuguruza ngo harimwo n'intumbero ngo yo kuziganya ibitoro. Iyi ni inyishu ya General Niyongabo, ariko ino nyishu ntirashe. Abasirikare sabana ngo bayobewe ikiri
manevre n'ikitari manevre. Igihano ntikiyoberangwa, igihano ntikiyoberwa, umuntu bamuhanye arabimenya nabo batamuhanye arabimenya. None iyo kaba ari akazi gasanzwe ntihari kwaduka abanka kugenda kugeza none yaza kuba ari akazi gasanzwe ntihari kwaduka abanka kugenda kugeza naho bapfungwa. Ivy'igitoro byo nta shingiro bifise kuko imodoka ijanye bimwe mu bikoresho by'abasoda yagenda ibaherekeje ku murindi wabo. Ntabwo rero ari ikibazo c'igitoro. Urugendo imodoka yari gukora amasaha 3 yarukoze iminsi hafi 4, none kuziganya ibitoro vyo babifatiye hehe mu vy'ukuri. Iciza kiri muri iyi nyishu nuko byumvikana ko ivy'igihano cyo kumaramaza abasoda byaciye bihagarara nkuko abasoda bari babitwandikiye kuva tubishiza habona. Abatwara igisoda basigaje imvugo mbabarira amatwi yo kuraba ingene babisohokamwo, naho baramaramaye gose. Ariko mu vy'ukuri uwatanze kirya gihano we nyene yarakwiriye kubibazwa. Narirya ari uwahoza atwara abasoda bari muri RDC General Elia Ndizigiye batazira muzinga, akaba yidogerwa ku makosa menshi yabakoreye. Ikibazo cyo kongerwa umushahara naco caragarutsweko. Abasirikare bari muri iyo nama ntaco bashimye kwishura canke kubaza kuvyari bihejeje kuvugwa. Ariko hari umusoda yabajije ikibazo kitari mu vyo tumaze gutumwa kuvuga. Uyu musoda wo mu rwego rw'ibisongerezi yasavye ko abasoda bo kongerwa umushahara kubera bakora amasaha 28 kuri 28. Yerekanye ingene bigura igihugu. General Niyongabo yamwishuye ko atakobahuka gushira ico kibazo, angatokubahuka gushira ico kibazo umukuru w'igihugu kubera ngo abasoda aribo baherutse kongerwa amafaranga mu gihe abandi bakozi ba leta batongewe. Prime Niyongabo avuga ko bitotahurika ko abasoda bongerwa kabiri abandi bakozi batongewe.